ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane sinoro nkuko ndabivuga kunda nkubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri umwami wanje reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ngukunda cyane mukama uri umwami wanje reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose turagushimiye cyane mukama turagushimiye nyaguhora ku ngoma turagushimiye we mana ya Aburahamu mana ya Isahaki mana ya Yakobo turagushimiye we mana y'amasezerano kubw'ubuzima kubw'uyu mwuka muzima dufise twebwe ubwoko bwawe turagushimiye ko uhisemo kuduha umutima wa mweranda kugira ngo ntituje mu busaswa ntituryame tutaganiriye nawe turazi neza ko iki kiganiro gisozera amasamu yose tukironkeramwo inema n'imihezagiro abo gisanga bakikanura dawa twese ubyagiye mu ijuru nankeka ku izina ryawe rininahaye mu buzima bwacu habwa impundu mu buzima bwacu habwa impundu mu mibereho yacu uri urutare rw'ubuzima bwacu ni wowe gikundiro cyacu waduhaye ikinege cyawe Yesu Kristo kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi ahubwo ahabwe ubuzima kandi ubuzima bwuzuye uri umwami w'abami uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye uyu munsi w'193 uyu munsi wa gatandatu turiko turasozera iri genekerezo rya 12 ukwezi kw'indwi 2025 turiko turasozera Jesse shaka gukekeranya ko waduhaye imigisha myinshi kuko waduhaye umugisha uteruye indi migisha yose waduhaye ubuzima dufise mukama biherwe ku icubahiro turamaze gusobanukirwa ko intungane yonyene ari yizogera ku musozi mweranda wowe Mana mukama arodasumbwa dawa twese byagiye mu ijuru hari igihe imitima yacu ikibaguzwa hari igihe imitima yacu igira amadidane hari igihe imitima yacu isoberwa twaraba uko isi imeze tukaraba uko ibintu bimeze tukavuga ngo nindazogera ku musozi w'Imana tuvuga ngo ndazobona ukuboko kw'Imana wa Mose ngo nindazogerera ku musozi mweranda w'umukama uwo musozi mweranda tuzi ko n'uwo munsi ubishatse wowe utwicarika kukaduhembura ukadutabara
utwicarikako tukarya tugahaga tukanwa tugashira ipfa kandi tutagotse kandi tudahemutse. Zaburi ya 15 yaravuze neza ngo n'uwo wese agenda akora ibitunganye, n'uwo wese akora ibigororotse. N'uwo wese afise ukuri kuva mu mutima, n'uwo wese afise ururimi rwiwe kandi urwo rurimi rwiwe rukaba rutahurwa na Data, akaba avuga ashingiye ku kuri. Kandi n'uwatakira ururimi rwiwe ngo arukoreshe mu kuvuga ibinyoma, mu gusura ibinyoma, n'uwo wese atagira nabi mugenzi wiwe, n'uwo wese adatuka cyangwa atukishe abiwe. Dawe twese vyagiye mu ijuru, tugirira ikigongo abana bawe aho se twitwara mu ntege nkeya. Sogokuru yaravuze ngo n'umuririmbyi yongera abisubiramwo ngo umwasi ngo yimba iva guhisha, ariko umuririmbyi yavuze ngo umwasi agucira icyobo Imana ikagucira icanzo. Ducira icanzo Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, uduhe kuba twebwe, tureke kubaho nk'uko abandi babaye. Hari igihe Mukama ubuzima butuyobye, ubuzima budusobera, ubuzima butunaniza. Kuri uyu mugoroba ndasenga abantu bose bagorobeje bananiwe, ndasenga abantu bose bagorobeje barusha, ndasenga abantu bose batumva agahengwe k'ejo haza. Kumva ko mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo tubohoka ibyaha byose, duheze twitandukanye n'abamaze kugira imitima igomeye mu ibyaha. Duhe umutima wo kunezerwa no guhiteka abantu bose bubaha Umukama. Duhe kwama turahira indahiro itadufata itadutuma tuba ingwatiza abagenzi bacu. Turinde
neza muri iri joro. Ibyo byose twakoze uyu munsi bipfinda ubuzima bwacu, tubikugwe ko n'amaraso meza ya Yesu Kristo. Mu gatondo k'uyu munsi w'193 Mukama, wari waduhaye isezerano ryo kutwihanikiriza. Twagerageje nk'abana b'abantu, nawe kora nk'Imana uzobukoze. Iri joro turakwihereje aho twagize intege nkeyi ntiyadukomakome. Aho twagize intege nkeyi turasabye ko ikigongo uzobukoze. Durweze mu mitima yacu kugira ngo dushobore kuramba kandi turoranirwe, ndetse n'iri joro usenyura impome zose z'abadayimoni zoza kutubuza amahoro. Tunezereze mu buryo bwose bwo kunezerwa, tubohorera amarangamutima, duha umugisha n'umugwizanya guhora ku ngoma, duha igikundiro mu ruhanga rwacu, duha ubudahangarwa mu ruhorihori rwacu. Turiyegetse ku gikiriza cya Yesu Kristo kubwira ijambo ryiwe. Turitandukanije n'imyuka mibi y'ubwoko bwose. Guhera uyu munsi Umukama niwe tugize icibare c'intoranwa yacu. Turasabye Mukama utubere intoranwa kugira ngo ntituzotsindwe no mu kanwa gato iduhereye uyu munsi. Abiriwe baraduhigira bagomba kudusenya, tubatwikirije amaraso ya Kristo nk'uko natwe tuyitwikirije. Turasabye imbabazi utugire neza, ubwo mugaragara nk'Imana yacu. Yesu Kristo umukozi mwiza, iri sengesho rivuye ku mutima, n'iryagera mu mutima w'imbabare ruyiruhurire, n'iryagera ku mutima canke mu mutima w'indushi muruhurire. Amaraso yawe Yezu nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Mutima wa mweranda dukomeze. Iri joro dutandukanye n'icitwa umwuka mubi cyose. Umurozi turishe, turaceka, turaziba icanzo cyose yari gucamo. Duha umugisha aho twaguhaye kimwe muri cyo. Duha umugisha aho twitwaritse abagowe. Duha umugisha aho twababariye. Duha umugisha aho twihanganye. Duha umugisha kuri aho hose twagendeye kuri ku ijambo ryawe. Ibisigaye mutima wa mweranda azabe muri twebwe. Inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose. Urukundo rushingiye ku bumwe bw'ubutatu bweranda Imana imwe rudende. Byake muri twebwe nk'umuriro, gutyo ejo tuzohagere turi mu mahoro yawe Mukama, turi mu rukundo rwawe. Turagusabye igitangaza ejo, uhatugeza amahoro, kandi uzoduha ikintu tutari twiteze ko waduha, ko tugusaba nk'abantu ukaduha nk'umubyeyi. Amen, amen. Aleluya. Ijoro uriduhere ibegeza Mukama, ubutware bwawe butubeko Mukama, impuhwe zawe zidutwikire. Ndabivuge ko ngukunda cane rwose,
ndagukunda cyane mukama uri umwami wanje kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ndagukunda cyane mukama